n'umunyacyubahiro ibyo avutse akavuga hange abakunda gufa ibyo bapfutse. Hari uwo mugara yabwiye umwana ngo urakamugara ataramugara. Umunsi uzabivuga hari rezo y'Imana, Imana muri kumwe uzosanga uvugishijwe nawe. Hange yemwe bantu b'Imana n'umuntu w'Imana kandi umunyacyubahiro ibyo avutse biraba. Amen. Umuriro udacanywe n'ama ugira atibuka, umuriro udatinya inkoho, umuriro uvuye mu ijuru baratokombera. Nawe Eliyahu yicariye kuri rezo ahete hari abantu bari banyeti yobobobobobo reka twabana n'umuntu tutazi yobobobobobo. Hari abantu batatuzi ariko rero bazomenya ko turi abantu b'Imana ryari mu gihe Imana igikoreye ko. Amen. Bamwe bose bariruka ibwami imbega urabizi babasoda bose bahiye batigiye abasutse mu muriro. Umve na mwarabisomye, ababisomye ntibabyumva. Murasoma hajya ahantu twasomye mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya mbere uhere ku murongo w'icenda asatuma abandi iyindi kompani murantunga abasoda 70 wewe urongoye batayo kompani Eliya abujije amahoro. Ubwanga ni wabujije amahoro, ahubwo amahoro make atewe n'ibyaha. Nta bantu b'Imana babujije amahoro, ahubwo n'amahoro ariho bayakesha abantu b'Imana bakiri mu isi. Amen. Genda umunzane, Eliya umunzane, warazanye. Ese bibaza ngo bose nico kimwe, wazanye bariya ariko ntibagahure n'umuntu ari mu Imana. Turagenda ngo asike n'abanyandati muntu w'Imana niko batangura kuvuga ngo umwamara kudutumye ngwino n'ubundi cyangwa n'iryarindi nk'abandi umuntu w'Imana atari ibyo niyitirira, atari ibyo abandi banzika udafatiye ku by'ubuto nusangwa n'umuntu w'Imana n'andi Imana yemeza ko ndi wayo. Umuriro n'utibuka kuyigitanye n'abo basoda muri kumwe ubwo nyene baratokomera. Ingwiragera ati n'abanyene bapfuye imaze kuba imivyimbi ingahe none? Ingahe? 100 n'aba 55 n'umushefu 5 n'umushefu abasoda imivyimbi 100 n'abandi. Reka none ko bavyitiranyije bakavyitiranya kuko dusangira ibishimbo, bakavyitiranya kuko imbwa zabo zihaga tweho bakavyitiranya ariko agateka gakomeye n'igihe umuntu ari mu Imana. Asa tumuhandi komanda batayo naka S4 S2 ntabyonzi sinzira mvako puragura gusa. Genda umunzanire gusa. Genda muganga genda rero ati yo aha nanje mpabanzigira kwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Imana icyamukora mu mutima, Imana iramurongora. Yemwe burya abantu ntibifata kimwe mu bintu, kandi uko umuntu yifata nibyo bimwica cyangwa bikamukiza. Haleluya. Uko umuntu yifata biramuhiteka cyangwa bikarimwaka. Uko umuntu yifata biramugira umuntu umunyacubahiro cyangwa bikamugira umuhimbiri.
ngo nta kindi ngo basigaye ngo uwo munyu usigaye gutanga ugakandagirwa n'abantu bakabibona ko uwo munyu atacumaze. Birabishe umuntu atawe hanze. Icyaha gihindura umuntu umushenzi, umusego, umutsafu, umuhimbiri. Ayiwe, ariko iyo umuntu ari mu buntu bw'Imana, bwiza bw'Imana bumugumako. Magende ashitse atayifata mu kinyurane. Aravuga ati murasoma neza murabe. Wewe bwashitse apfukama ati muntu w'Imana, amagara yanje nagutera akagongwe be nabo turi kumwe. Amagara yanje ibyo byerekana imyifato y'umuntu w'Imana. Haleluya. Nagutera akagongwe, amagara yanje nagutera. Akivuga ibyo atakindi arishura. Wa muntu w'Imana ataravuga, marayika ataraza. Ubwo nyene marayika murasoma n'umusaga ariko byanditse, marayika atarururuka arabwira ngo sikia, umva muntu w'Imana, umva. Uyu ntaje nk'uko abandi baje, ubu yaje afise umutima uri mw'Imana. Sikia, umva. Eliya, haguruka mujane, genda mujane. Haleluya. Wa muntu agira gatatu kuko guca bugufi. Mbega wibaza ko yari kurenguka gute? Umwami yari kumukira yaca mwica, ariko none ati haguruka mujane. Atararako abandi baguye. Imana ishimwe cyane. Abaho abandi bapfuye. Amina. Abangica cyane abandi bakibuze. Aronka ijambo abandi baribuze. Aronka ubugingo abandi barose urupfu. Haleluya. Imyifato twifata niyo iduhesha kubaha cyane kuranduka. Eliya ngongweke ndagusabye gatatu. None marayika yakuvugiye hari bibi? Marayika yakuvugiye hari bibi? Kumba abantu b'Imana na marayika arabavugira. Haleluya. N'umuntu w'Imana icavuze kiraba. Yesu nashimwe. Ndabibonye rero basha imyifato ku muntu w'Imana. Eliya rero niwe yaforomye Elisa. Igitangaza cyambere cyabaye nuko yavuye amazi arura akoresheje umunyu. Bya jambo batubwiye. Igitangaza igira kabiri mwibaza ko cyabaye iki? Abe uko igitangaza cyo guhindura y'amazi yatera uburamba. Nukuvuga n'amazi wema wese yaba umuntu kenyezi inda yakivaya. Igitungwa cyatacyambura nicyo gituma ngo yatera uburamba. Hanyuma aragaze muri icyo gisagara asigaye ari mu Imana ya Eliya. Ariko nimubwira ngo ni Imana twubuye. Ijya Mana ya Eliya niyo yiyegene n'ukuri kw'Imana. Haleluya. Ijya Mana yabaye Imana ya Esteri yemwe bakobwa niyo Mana ya bubu. Ijya Mana ya Saduraka niyo yende. Nijyanye nimubwira ngo niyende ntiyahindutse. Imana y'urunganwe ku rundi. Imana yo mu gihe cya kera niyo Mana ya bubu. Ababyumva mwese nimubwira ngo amen. Elisa rero ahageze hari umuntu nk'abandi bageze muri gisagara batabona ati muntu w'Imana twakubonye mw'Imana. Aya mazi uyanyoye nta mazi, turi n'ingorane tubura amazi. None rero yatuvurire atayavuza umunyu, yasabye urwabya arushyiramo umunyu acajana mw'iriba. Ivyo biheze ariko aragenda avuye muri icyo gisagara, hakiri karasohoka mu gisagara hatahaza abana benshi batangura kumutuka. Mwebwe rutama bagenda babusabwa ubuhanga. Nimusome bamusoma Bibiliya barasoma. Genda babusabwa ubuhanga. Igitama ikirato kigezweho, igitama kitagira imodoka, igitama ngo ni igikoresho cy'Imana. Baramutuka nawe yibereye muri rezo ariko arigane
muri mpemu agatwenda, hakaba n'uri muri mpemu utamenya ikintu na kimwe akicecekera gusa. Mugabo ari muri leta y'Imana. Uwo munsi rero bariko baramutuka, abana benshi badukuruta mu gisagara baramutuka, aca barabavuma mu izina ry'Uhoraho. Izina ry'Uhoraho cyane agikura ijambo ryo kubatuka. Mumenye umuntu w'Imana ishavuze ikimenyetso Imana iragikorera. Amen. Akivuga habaye iki ngo haza idubu zibiri z'ingore namba zadukurutse baza abana biraze muri abo bana isame kiniga ikindi kiniga akana abana 40 bas hange n'akanwa k'umuntu w'Imana, hange n'akanwa k'umuntu yakozwe mu mutima. Hariho abakristo bafite ibyo bavuze bakabyatura ku bana bakavuga nabi, hange n'akanwa k'umukozi w'Imana. Abamubyumva abantu benshi bagiye guhura n'amadubu, amadubu yo mu buryo bw'impemu yamaze abahungu n'abakobwa kuko batazi abo bari kumwe. Hari umukozi umwe umujyanama yitwa Gehazi atigeze amenya Elisa uwo ari we, kandi ari umujyanama. Elisa amaze gukiza Namani ibirembe akayimukiza. Namani yazanye ibizahabu n'ibifaranga n'amakositime meza n'imodoka yo kugenderamo ngo kabisa ngo akira ngo bakoreye Imana. Nawe tepo ibi nahawe jewe sitabidandaza. Oya, n'abaje gusengerwa nta mahera ya buji tubasaba, nta n'amahera y'ikirago. Reka Elisa murazi Gehazi yaciye avuga ngo ariko basha ngo arasamara yojujuta atibye umwisike juju umuntu avuga amaduba akaza, umuntu ahunganura amazi arura n'ikijojo ni ku munsi yahamagawe n'Imana, ari mw'Imana mwituko uzomubona. Ati ngo dutahe mujye nama ngo ashitse hari nimba mwarasomye Bibiliya ngo aca akuja mu gikoni ataca hirya inkera mucana ngo ariye n'ukuri nkagenda ntayo musavye kaga makoti ndayamuza bijya rifaranga amadolari no yagesha nayo nivye ngo acaragenda no kwa Namani ngo yewe no hari mu mashare mu biduga bikomakomeye babona umuntu yiruka inyuma ye agarara tenibi gikanye wa mujyanama wa mwarimu ni wa undi ari kumwe n'umukozi w'Imana. Yego namakise data ujarantumye ngo yavyimviye yuko atokwanka ibintu mu muhaye. None kanone hari ngorane twari twabizanye ibizahabu ibifaranga n'ibihuzu byo gukuranya n'impuzu z'abadame n'abana. Reka twari twabizanye kweri birimo n'imodoka n'ibintu byinshi bime impa arabintu yo bamuraba naho tutagira ibipimo abo dukorana yaba twari dufise ibipimo bitwereka ariko nyene ishengero arabazi. Haleluya, amen. Harabi bata ngabijana cyashikara bigegeza mu gikoni iyo patro atajara bibi aho rero mugabo rero Elisa umuntu w'Imana ari mw'Imana
agendana radare z'Imana, agendana telefone y'Imana, agendana ama ekutere mu matwi y'Imana, agendana ya imbonesha kure y'Imana. Ati gahanzi ngo hano mvuye reka kase hano mvuye nayi ndakora udukomanga none wibaza yuko hajya wagenda ujya wibaza ko imwe muyane mutari kumwe, hajya wagenda hose ugangarika umukogote hajya twari kumwe. Ijisho ry'Imana ryari muri dikarara muri jewe ryakubonye. None rero umubwire message ko wewe wagiye kwakira inyungu ugakora ibyo shobuja atagutegetse. Imibembe ya Namani igiye kukoma ko n'umuryango wawe. Ngoma ndababwira abashakashatsi bavuga yuko n'uyu munsi umuryango wo kwa Gehazi bose n'ubagwa imibembe, nabuzukuruza iya umubembe nugupfa nukuborera hejuru. Imibembe nico gituma yageranywa n'ibyaha kera, ubuho imibembe barayivuga. Bene data, icyo umuntu w'Imana avuze kiraba. Cyo gituma Yesu yadutongereye ko avuga ngo muzosenda abadayimoni mu izina ryanje, muzorambika ibiganza kwabaye bakire. Ibyo ngo nivyo bimenyetso bizokwerekana ko tutazimiye, tutajanye n'abahururu. Abavyumva mwese nimuvuge ngo amen. Uyu muntu n'umuntu w'Imana, n'umunyacubahiro ariyubashe. Ibyo avutse biraba. Muri iyi minsi nagomba urabe kuko dusenga ukamenya amasengesho aherera mu kirere. Aho ntuca wibaza igituma. Umuntu w'Imana ibyo avuze biraba. Umuntu w'Imana ibyo akoze Imana yabikorerako. Nagomba dusenga Imana. Ega n'abatoca mu ijuru n'abantu bari mu Imana. Yesu azavuga ngo nimuze abantu banje. Haleluya, haleluya. Turi ngaha tutari ngaha. Hari ikintu candyohera imbona mu ijuru. Mu ijuru hari urutonde rudasa n'ino. Nibona mwese twojana hari umuntu yotangura kwinjira mwe mwibaza ko ari inde. Oya tuvugana ukuri ndababaza ikintu. Nk'ubu mwese twojana ahantu mu rubanza kanaka ino mwese hazakabi Bujumbura bakaba banzi namwe babazi, mwibaza ko inde yotangura kwinjira. Ni jewe bakabitira pastor. Hanyuma abamwarimu n'abacenama cyamuraba n'abandi bantu aho nino. Ariko ngo ndawatangariza nababwira mwijuru suko ku muryango kw'irembo ry'ijuru hazokwinjira uwo tuzokwinjira. Na jewe nyene sizokwinjizwa n'izina rya pasitori cyangwa rya mwarimu. Twese n'inyuma sinkino mw'isi. Harashobora gutangura n'umuntu yari umukene. Tuzotonda hamwe abize n'abatize, abambaye neza n'abatambaye neza, abafise imiduga n'abatayifise. Twese n'inyuma turindira uw'izina risema ati injira. Ni bande bazinjira no? Umenye mwarimu ivyo ubimenye, n'abajenama bawe mubimenye, n'ababaririmbyi mubimenye, yemwe bantu mwicaye hariya mubimenye. Kw'irembo ry'ijuru hazokwinjira uwuzwi yakozwe mu mutima. Kandi tukiri nino Imana iramushigikira. Nayo majambo mwese abayumvise Imana yamwishe baheze. Nagomba dusenga Imana. Mwene data kinga ngaho ngomba gusengera abantu. Ngomba ndabumve ndababwire none ugira ngo umuntu amenetse umutwe arabiyobegwa, urwaye inzoka arabiyobegwa. Wabiyobegwa none kuki none ugikekeranya hakiri kabaza. Asangwa n'umuntu w'Imana. Ninde agomba kwitwa umuntu w'Imana? Iryo zina ntirivizwe na bose, ariko mwebwe abarikeneye ntirigugwa. Haleluya, amena. Iryo zina Imana iraryita umuntu uko arishaka. Ninde agomba kwifata nka wawe udagira gatatu?
arabagabisha muri ba bandi bari barogoye. Haleluya, 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 haleluya. Egera bene data babasenge, egera kabisa babasenge. Tugomba dusengera abantu bakeneye kumva ko bari mu gitigiri mu mugwi w'abantu b'Imana, asangwa n'umuntu w'Imana. Mwene data ugahura n'ikibazo urivugira uti asangwa n'umuntu w'Imana. Nindagomba kuvuga ati asangwa n'umuntu w'Imana, asangwa ndiwe mana. Byerekane hari ibibazo tugiye guhura nabyo. Isi irakeneye abantu bari mu Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayiwe asangwa n'umuntu w'Imana, atari ibyo niyita, atari ibyo banyita, atari ibyo banyibanda. Oya, iby'Imana itera igikumu, iby'Imana ishigira intahe, iby'Imana igaragaza. Asangwa n'umuntu w'Imana. Imana ibyerekane. Ushaka Imana ibyerekane. Haleluya.